munsi mukuru wa Noeli igenekerezo rya 25 Kigarama nyeniteka sinzohagera ari kumwe n'umuryango wiwe yifadikanije n'abakristo b'icengero rya Methodist ryo mw'irohero mu gisagara ca Bujumbura mu masengesho yo guhimbaza umunsi mukuru wa Noeli. Mwijambo yashikirije abaraho yabanje kubipfuriza umunsi mukuru mwiza hamwe n'umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2021. Yarongeye kandi abasaba kwisuzuma umwe wese akaraba ivyamugoye mu mwaka uheze gutya ashobore gutangurana inguvu umwaka mushasha w'ibihumbi 2021. Ubwoko bw'Imana y'Imana ndabifurije Noeli nziza n'umwaka mushasha wa 2021. Iyi minsi mikuru izobabere iminsi myiza mu miryango yanyu mu ngo zanyu, ariko na cane cane katubera akaryo ko gusubiza amaso inyuma turabe ingene umwaka twabayemo no mwaka. Birashoboka ugasanga hariho byinshi byakuruhije, hariho byinshi byakugoye. Turiko turangiza uno mwaka, nsabe ubwoko bw'Imana n'igihugu c'Imana gufata akanya ko kugira kwisuzuma, kugira ngo haba mu miryango mu ngo zacu dufata akanya kuganira mu ngo, twisuzume tuvugane n'imiryango yacu, turabe mbega ibyatugoye n'ibihe, ibyakunze n'ibihe, mbega tugiye mu mwaka mushasha dutwaye iki, twifuza gushika kuki. Katubera akanya keza ko kugira ko kwisuzuma no gufata ingingo. Birashoboka ugasanga hari ibyagoranye, reka dufate ingingo nziza kugira ngo twinjire mu mwaka uza by'ukuri ibyatugoye twabiravye bitubere icigwa, hanyuma turabe mbega twokosora hehe mu mwaka uza. Mu nyigisho z'ijambo ry'Imana yashikirije, nyeniteka sinzohagera yasabye abakristo kuvavanura n'ingeso mbi zose, yongera basaba guhariranira no kuba abagwaneza kuri bose. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 27 Kigarama, umukuru w'inama nkenguzamateka yifadikanije mu masengesho n'abakristo b'iryo shengero bo mu Gatumba muri komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura. Kuri uwo munsi yasabye abari bitavye ayo masengesho kwigenza neza no kwikingira indwara zifatira ku mwanda, yongera abatekerera n'izindi mpanuro. Ni byiza yuko tugira imigabo, tukagira imigambi, tukiyumvira mbega twifuza ko vyogenda gute, hanyuma rero ibyo twifuza tukavyereka Imana. Nivyo si byose twifuza Imana yama yaduhaye, iduha ivyibona bidukwiriye mu mwanya wayo. Ariko ndifuza yuko by'ukuri nk'ubwoko bw'Imana, igihugu c'Imana, twamanye uwo muco yuko Imana ifise ikibanza kidasanzwe mu gihugu cacu, tugatako tugashira iyo Mana mu ibwirizwa rikuru, ariryo bwirizwa shingiro rigenga igihugu cacu c'u Burundi. Twobikura gusa mu majambo tukabishira mu ngiro, tugatangura kugenderanira iyo Mana twahaye ikibanza mu mategeko makuru, mu itegeko rikuru rigenga igihugu, bikagaragara mu ngeso zacu, bikagaragara mu kibano cacu, bikagaragara mu ngo zacu. Ibyo tubigize mu gihugu cyose, inganji y'Imana izoza ibe mu gihugu, kandi igihugu kizoba impore, kubera ko Imana by'ukuri izoba yimye mu mitima yacu. Icompa mu mwaka uza ukagendera muri uwo muco Imana yamurikiye isi, kugira ngo ureke ugenda uratsitara, ariko ugendere mu muco, ugendere mu bikorwa byiza, mu ngeso nziza, mu rukundo, mu kugira neza, mu kwitwararika abandi, mu gushigikira abandi, mu kuba by'ukuri abavyeyi nk'uko turi muri leta mvyeyi, leta nkozi, tube by'ukuri abavyeyi. Ibyo navyo ntabyo twokwishoboza tutagendeye mu muco w'Imana.